turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri bibiri. Ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Wumvise Imana. Nashaka tujane hariya mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye abitesalonike igice ca 4. Turasubiye kuri ya teme yacu twari twatanguye, tuje twinjiye mu munsi wa Pentecote. Ico bisaba ko twajista message yacu bivanye n'igihe turimwo, muga ubu rero nagomba ngaruke muri ya teme yacu. Tujane hariya mu cete ca mbere Paulo yandikiye ishengero igitesalonike igice ca 4. Ndahera ku murongo wa 13 kumbure kugira ngo tuze gutahurana neza. 13 avuga ngo bene data ntitugomba ko muyobegwa iby'abasinzi litiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Amen. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izowazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni jambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba kiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazo kwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza zuka. Maze natwe abazoba kiriho dusigaye tuzoja duteruranwa nabo mu bicu, dusanganirire umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo, Imana ishimwe. Haleluya. 16 niho nkeneye cyane, ni naho ngo mbese urimo gusoma kuko andi twasomye. Kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Twese tuvuga ati inzamba y'Imana. Tuvuge cyane ati inzamba y'Imana. Yes, iri niryo jambo twatanguye kuganira ko dimanche yahera. Twatanguye kuganira ibijanye n'inzamba y'Imana. Igihe cyose tuvuze ibijanye n'inzamba y'Imana, mwumve ibijanye na arivuma y'ishengero canke ukunyakugwa kw'ishengero canke ukuduzwa kw'ishengero. Inzamba y'Imana ni ikintu kizotangurira ukunyakugwa kw'ishengero. Ishengero ntizopfa kuduga giturumbuka gutyo nyene. Ishengero imbere yuko riduga hari ikintu kizoba, muga bizoba bifatanye mu kanya gato cyane, biva ngo nk'akanya ko kwita urugohe. Si ikintu hazoca umwanya ngo inzamba ivuge hama aca ikindi gihe hama ishengero riduge. Ni ibintu bizoba bifatanye mu mwanya, bivuga ngo ni nk'umwanya wo gukwita urugohe. Yandi majambo ni umwanya wa mbere muto ushoboka. Igituma bavuze ngo ni umwanya wo gukwita urugohe ni kwera ntibarose ingene uwo mwanya bo ushira mu gitigiro, bavuga ati ni saha, ni munota, ni musogonda, ni tiers. Ntibarose umwanya wo ingene bo vuga uwo mwanya. Muga birishivuga ngo ni nk'umwanya wo gukubita urugohe. Alors inzamba bitubwira ngo inzamba y'umwami wacu izovuga, hama imaze kuvuga hazoca kwirikira ikintu Bibiliya yita ukuduzwa kw'ishengero. Twese tufate kuduzwa kw'ishengero. Shengero ry'Imana nzima nkunda kandi nkorera n'umutima umwe. Ngomba ndababwire yuko ishengero ntirizoguma mu isi. Adresse y'ishengero si mu isi. Ayishengero izoba ibihe bidashira singa hano mu isi. Ayishengero izoba ibihe bidashira tuzobana n'umwami ibihe bidashira.
Bibiliya tubwira ibintu bizoba, itubwira ngo inzamba y'umwami wacu izovuga, hama umuntu azoparuvena kuyumva, uwo birivuga ngo uwo azoca asanganira umwami wacu mu bicu. Igituma ndiko ndabigisha iki kigwa ni kubera iki? Sugira ndabibutsa yuko ubuzima budahera kuri nosi mushobora kuba mubizi. Muga ngomba kuwibutsa kwitegurira ico gihe. Icyo ngomba kubafasha, nagomba kubafasha kwitegurira uwo munsi w'umwami wacu, kuko urahari. Kutawumenya ntibikuraho kuzoza, kutavyizera ntibikuraho ko uzoza, kubigira bito cyane ntibisigura ko bitazoba. Icyo ndakwifurije nuko ubimenya, hama kandi ukitegurira uwo munsi. Sinzi ko birabibashikira. Jewe hari ama evenement amwe y'ubuzima, iyo agomba shike mu buzima bwanje, hasigaye umwanya muto, hari gihe apeti hera, hariye kuryama bihera, nkumvumenga ikintu nkeneye nuguhura n'uwo munsi gusa, nkumvumenga ikintu nkeneye nukwinjira muri ico gihe gusa. Rero kimwe mu vy'umukristo akwiye kugendana gikomeye cyane, nuko agendana iyo santima mu mutima, kuko uwo munsi uratwegereje kandi uri hafi cyane gusumba uko twe dushoboye kuvyibaza. Birasaba ko umukristo wese turi kumwe hano hantu wagira ubuntu bwo kuba hano uno munsi, ugendana iyo santima, ugendana uko kwitega kungana gutyo mu mutima wawe, urindiranye igishika ukugaruka k'umwami wawe, kuko birivuga ngo kuzoza giturumbuka. Mu yandi majambo, nta avertissement izoba, ntibazotubwira ngo mwitegure rero umwami wacu agira shike. Hasigaye urabona hari gihe muri ahantu muri stade hagombe haza umukuru kanaka avuga ati itegure, hasigaye iminota 30 azobashitse hano, agira ati hasigaye iminota 20, 10 iramaze kuva ko mwitegure. Ibi rero ntibizogenda guca. Ukuza k'umwami wacu kuzoza giturumbuka. Nico gituma ijwi ryo kwitegura riguhamagara kwitegura ni rinyene uri kurumva uno munsi. Amen. Ijwi ryo kwitegura iyo evenement ikomeye cyane imbere yawe ni rijwi uri kurumva uno munsi. Nico gituma aho wumvira rijwi nturi neglige, nturi giterito, ntunarikengere, ahubwo ukore ico ijambo ry'Imana riko ravuga, hama witege kugaruka k'umwami wacu ushagishije ukwera. Amen, amen. Hari akarimbo baturirimbiye ko mwijuru, mbega akarimbo kavuga gute? Zogira ngeze mwijuru, iyo anterura shira ku bitugu, anterura shira ku mugo, mbega umuneze, zogira ngeze mwijuru. Iganza mugeze mu byati mwijuru tuzonezerwa. Faluza lahado valia sakatalabaye. My God, my God. Oh. Abantu bamaze kunezerwa omwe rimwe mu buzima, rimwe ryonyene. Abantu bamaze kunezerwa rimwe ryonyene mu buzima. Reka ndababwire, umunezero twiteze ntungana n'ujya wanezerewe. Twiteze umunezero utovugwa. Ntidufise n'amajambo yo kusigura uwo munezero. Ntidufise n'ingere twudekriva ngo umuntu wese awubone, awumve. Ntidufise amajambo. Hari ibintu birivuga ngo bisigurwa mu buryo bw'impemu. Ivyo umunezero tuzogira, ivyo bihe bidashira tuzobamwo, bane Imana bishoboye gusigurwa gusa n'umuntu w'umwuka ashoboye kunaviga muri ico kirere, akumva ahantu tuzoba tubaye ingene hameze. Hari igihe Imana ikugirira ubuntu ukagira umunezero mu mutima, ukicura ko mwijuru bizoba bimeze nk'uko. Atari umunezero hawe n'ikintu, atari umunezero hawe na information shashi rose, atari umunezero hawe n'umuntu, atari umunezero hawe n'urubanza. Mugabo mpemu yera akagutransporta mu munezero nibaza w'ibihe bidashira, ukumva ukicura ati nibaza ko mwijuru bizoba bimeze gutya. Kumva ko hawe kujya ku bihe bizoza, umva ko hawe kujya ku munezero w'ibihe bizoza. Kumva kumenga mpemu yera akugiriye ubuntu bwo kwinjira mu yindi dimension y'ibihe tutarinjiramwo.
haleluya. Ibi rero ni ibintu bisigurwa mu buryo bw'imwe torongera usigura undi muntu numwe kiretse hashitse akumva ingene uwo munezero uzoba umeze atavyigishijwe bibayeho abihawe na mpemu. Haleluya. Ndagusenga ngo mpemu yera agutembereza umunsi umwe aguye kujya ku munezero w'ibihe bizoza, wumve ayo mahoro tuzogira, wumve uwo munezero tuzogira, wumve ivyo bihe tuzobamwo ingene bidasanzwe. Haleluya. Niho honyene uha agaciro iyo turiko turaje, niho honyene ushobora guha agaciro ibiturindiriye ngaho imbere, kuko ni ivy'igitangaza cyane. Alors igituma reko ndavuga igituma rero ndiko ndigisha ikigwa nuko genda gufashe kwitegurira ico gihe kizoza. Mvuze kwitegura bisigura ngo iki gihe turimo ntituzi ngo gisigaje imyaka 10, ntituzi ngo hasigaye imyaka 20 kugira umwami wacu agaruke, ntituzi ngo hasigaye imyaka 30 canke 100, nta na kimwe tuzi kuri ivyo, mugari ikintu tuzi azoza. Kandi Paulo avuga ngo abazoba bakiriho, mu yandi majambo azoza hakiriho abantu. Iyi generation yacu ishoboye kutarengana ataraza, nkuko yohera akazi yindi akaza mu yindi. Mugabo jewe nk'umwigisha wa Bibiliya, nk'umuntu arari bihe bano Imana ashoboye kuza muri ino generation yacu cyangwa akaza mu yindi. Mugabo hariho ibimenyetso byinshi bitwereka ko ashoboye kuza umwanya n'umwanya. Nico gituma nipfuza kugutegura muri kino gihe. Alors iyo mvuze kwitegura, icambere itegure kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mu kumwitegurira abantu Imana bitwa ngo azoza nk'igisuma, ashoboye kuza umwanya n'umwanya. Ivyo rero tubishira mu gihe, ntitubishira mu mwanya, ntidushoboye gutora ati umwanya ungana gutya, tuguma twiteguye gusa. Umwitwariko wacu si kumamagara, umwitwariko wacu ni kumurindira. Amen. Bitubwira gusa ikintu kimwe, kumurindira twiteguye, kumurindira dufise umutima umwiteguriye. Ariko hari kindi kintu kimwe tuzi. Yesu ataza hashoboye kuza ikindi kintu cyitwa urupfu, twese tugata urupfu. Imbere yuko Yesu aza hashoboye kuza ikindi kintu cyitwa urupfu. Kujya mu ijuru bizoca mu nzira zibiri. Inzira ya mbere bishoboye guca mu kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, tugasanganira umwami wacu mu bicu. Mugabo ataraza bishoboye guca mu rupfu. Ibi rero ni ibintu ishengero litagomba kumva mugangira mvugo no munsi. Bishoboye guca mu rupfu, ushoboye gupfa. Ndege kukubwira ko uzopfa, uzopfa. Vyiza rero kenda kubwire ko ushobora gupfa. Haleluya. Ushoboye kubukirindiriye kuza k'umwami wacu, urupfu rukagutwara. Ushoboye kubukirindiriye iyo diplome, urupfu rukagutwara. Ushoboye kubukirindiriye burya bugeni uri kurahamira, urupfu rukagutwara. Ushoboye kubukirindiriye rijya tunga wumva wo sacrifice ibintu byose n'agakizu kagasacrifice, urupfu rukaza. Ushoboye kubukirindiriye bijya na biriya byagishinga umutima wawe, urupfu rukaza. Kandi rero hano Imana, urupfu niyo ugiturire. Urupfu ntigwingingwa. Urupfu niba rubwira ngo urumva ngo narindindiriye ikintu gihambaye ngo ndindira nzogishikire, no. Urupfu rudodoye rudodoye, biba ngo nta cyago kihari mu isi nk'urupfu. Alors ni kintu gitwara abantu bakivuka, ni kintu gitwara abajene b'imiyabaga nk'uko kwawe, ni kintu gitwara abantu bakuze nk'uko kwiwawe. Mu yandi majambo ni kirobanura, gishoboye gutwara uwo ari we wese kandi ashoboye kugenda mu mwanya atari yiteze. Si bose bagwara ngo bapfe, hari n'abaryama bagasinzira bagaca bahereza iyo nyene, hari n'abavyuka umutima ugahagarara bakabona baguye nk'ibuye. Ivyo rero hari uruhande rwo kwitegura kugaruka k'umwami wacu, mugabo hari urundi ruhande
gogo tuzi yuko ubishake ntubishake witegure ntiwitegure gogo ugo ruhande rw'urupfu ruriko ruraza uyu munsi wavuvamwo uregereje urupfu rwawe indwi igomba irangire uregereje urupfu rwawe ruri imbere ni nkaho turiko turagira intambuko tugwegera munyemere mvuga ukuri hama nitahire ni nkaho turiko turamera nk'abantu batambuka bagwegereza kandi ubwo dutambuka tugwegereza amasusi y'ubuzima aba menshi ibintu byinshi biratubombarda ukumva umenga wota wakuba ukumva umenga wosakrifya ibintu byose n'agakizwa gasakrifya nshuti yanjye nibuze ndakubwire aka gakiza twakiriye utegezwa kukabungabunga jusqu'à la fin numva afitiye ideni n'urungano kandi Imana ishime ko waje kuko ngoma ndagishyure kuri wewe sinzokubazwa haleluya kira mugenza tuzopfa simvuze ngo urapfuye mvuze ko uzopfa ndabona muratinya cyane hari umugabo yicaye n'umugore agize ati mana yaje azopfa franchement azopfa umva igihe umuntu yiboreza akanga kwiyumvira ibintu kanaka ati no reka ibyo ndabireke ubireke cyangwa ubireke uzopfa franchement uzoenda kuraha Imana yo mu ijuru uzopfa mama mundahize ibintu nashaka kurahi nga uzopfa uri man aba pastori bahagaze kuri podium magaze ko ni benshi baragiye bose subiza inyuma amaso uraba batama wakuze ubona muri quartier baragiye subiza amaso yawe inyuma uraba jeune benshi mwakuranye baragiye no musi n'izyo bari ushoye kumuvuga ati ibyo kuza kumwami wacu nakuze numva babivuga n'ubu rero bariko barabivuga rero nubundi nzotaba bivuga nyumviriza ego tuzoguma tubivuga ngo uzopfa iki cyoco rero iki gifise umwanya Esperance de vie ngaha muri ni muri Afrika bavuga imyaka ingahe 45 60 naco icyo wita cyose ega ubuzima bwawe baranabuha ibiharuro nimba 45 haruri ifise ucwarwa n'iyusigaranye nimba ari 60 oya il faut kuyimvira nimba ari 60 uharuri ifise uharuri n'iyusigaranye hamube seriye n'ubuzima ati pasa none mutama Serge sindamubona ngaha nakuze none ubona dufise abatama benshi ngaha oya ndakubaza ubonye ubuntu yagiriwe ngaha ubona ari abatama benshi dufise bafise imvi ngaha none boza ko bari hehe raba dufise abatama babiri gusa iri shengero ryose babiri umaze kuba conscious y'urupfu mana umfashe no musi umaze kuba conscious y'urupfu hano bishinyigisha kuvuga ati nube conscious y'urupfu ntunagwimvire ko urupfu Yesu yarukuyemwe amaboyi yose kirwa ku mpanda ngo yarukuyemwe amaboyi yose shana kubwira umuntu ati uzopfa ushaka nyigisha iryoshe hano yibigisha mwese mwoheza muhagaze nubigisha iyo nyigisho ibiseke byoce byuzura amafaranga narigize guhagara imbere umwigisha arabwira abantu ati ushaka wubaha imyaka 500 mbona abajene barahagurutse baragiye barabivya imbuto numva umutima wanje wuzuye intu nakabonge numva aho umujene yibagije ko azubaha imyaka 500 kweli bena shobora no kwigishwa n'ivyo abona hari umuntu numwe ari amazi imyaka 500 ngo bizotangurana na wewe ngo iyo utabonye bitanguranye n'undi muntu ngo bizotangurana na wewe umuntu akacaburirwa mu vyimviro akabaho nk'uko afise ibihe byose ngo uzopfa ushatse uraza umuntu ashaka kubwira ngo
ngo cakira imyaka yose ushaka ngo gupfa ngo ubihitamwo mana yanje we imwe twobihitamwo jiwe umbwira ati bihitemwo ngo gupfa sindabitahura ngo sintahura n'ingene umuntu apfa ntutahura ingene umuntu apfa ngamvuga ibintu byinshi kandi bikomeye kandi biza kukuribera mu bintu kanaka. Haleluya. Icyo gihe rero niwe nanigwa kwitegurira ukugaruka k'umwami wacu witegura iby'urupfu rwawe kuko byo biri kubiraza. Niwe avuga ngo iyo ni inyigisho y'abapastori baguma bateza ubwoba abantu ngo Yesu agiye kuza sawa ntacyo bya Yesu agiye kuza ndabiretse urupfu rugiye kuza ibi byo byumva mu ndweze bari ku mpanda ibi wo byumva urupfu rwogo ruriko rwaza. Nimba uri kuranyumva ku munsi w'Imana wahera naciye ntangura kubwira ngo ifoko witegurira ivyerekeye urupfu rwiwawe ivyerekeye kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo nga utegezwa kuba umuntu yiteguriye ivyo bintu. Uri umukristo utegezwa kuba umuntu yiteguriye ivyo bintu kugira ngo ingene uzurangize neza. Amen. Uyu munsi nagomba mvuge ibimenyetso biranga kw'ico gihe cy'umwami wacu kitwegereje. Nivyo ngomba mvuge kumbura umwanya wa nkunda ndavuga bibiri. Hariho ibimenyetso cyangwa amasinye atwereka kw'ico gihe cy'umwami wacu kitwegereje. Ibyo bimenyetso ni wabibona nitwasanga bihari no munsi umenye ko uwo munsi uri kuratwegereza hanyuma witegurire uwo munsi. Tujane rero hariya mu gitabo cy'Abatesalonike nyene gaba kabiri ngomba nigishe bisa umuntu atababaye ubuzima kugira byigishe. Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere havuga kugira ngo turabinginga bene data kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokoranirizwa kuri we kwacu nimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe kivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika. Gatatu, ntiyakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza ariko avuga wa munsi kuko utazoza kwa kureka Imana kutabanje kuboneka. Radoya ka indicateur hatubwira ati umunsi w'umwami wacu kuko utazoza kwa kureka Imana kutaragira iki kutaraboneka. Mwene majambo umunsi kimwe mu bimenyetso bikomeye vyerekana ukuza k'umwami wacu ukugaragara k'umwami wacu niki bavuze ngaha kureka Imana kuzobanza kuza. Twese tuvuge tuti kureka Imana. Ikimenyetso cya mbere kitwereka ko kuza k'umwami wacu kuri hafi cyane gusumba mbere ko tuvyibaza ni ikimenyetso bivuze ngo ukureka Imana kuzobanza kuza. Kureka Imana murumva ivyo ari byo n'umuntu yatanguye akunda Imana n'umuntu yatanguye yizera Imana n'umuntu yatanguye akorera Imana hanyuma a un certain moment akumva arabizinutswe akumva yobireka akumva ivyo gukorera Imana yobireka akumva ivyo kwizera Imana yobireka akumva ivyo gushira ku mutima ku Mana yobireka yari karafata inzira y'Imana hama gaca hindukira kayivamwo
agafata inzira y'isi agafata izindi nzira. Bitubwiye ngo kimwe mu bimenyetso bizotwereka ukugaruka k'umwami wacu ukureka Imana kuzogwira mu isi. Mu yandi majambo, abantu bari barizeye Imana, abantu bahaye ubuzima bwabo Yesu Kristo, bamwe bazodeburura babivemwo basubira inyuma, imitima yabo bayikure ku Mana bayifatanye n'ibindi bintu. Bitubwiye ngo ivyo nimwabona bigwiriye cyanyu, mumenye ko igihe cy'umwami wacu kiriko kiregereza. Haleluya. Dushobora kutamenya isaha, dushobora kutamenya umunsi, dushobora kutamenya umwaka, nga dushobora kumenya igihe, dushobora kumenya iyo periode ingene izobisa. Bitubwiye ngo iyo periode ingene izobisa, ingene izobimeze, ukureka Imana kuzogwira cyane mu isi. Ndavuze uruhande rumwe rwo kureka Imana, mbwa ngo mvuga urundi ruhande rero ari nago runini ruzimije abantu benshi. Uruyengo ndagwinjiyemo ndarusambagure. Uruhande runini ariko runakomeye n'uruhande rw'abantu berekana ko bariko barondera Imana mugabo atari ko barondera Imana. N'uruhande rw'abantu bavuga iby'ijambo ry'Imana rivuga muga ibiba motiva atari umutima w'Imana. N'uruhande rw'abantu bataye ukwizera umenga baragufise, bavuga iby'Imana atari byo bariko baravuga, basenga batari ko barasenga. Uruhande rero nago nuguta Imana mugabo mu buryo bunyegeje cyane, mu buryo butagaragara cyane. N'abantu bizera mbere womenga barizera cyane, nga ukwizera kuri muri batari ukwizera kukuri. N'abantu womenga bariko barakora mbere ivy'Imana, nga ikiba motiva ari ishimwe ry'abantu atari ishimwe ry'Imana bakorera. Bibiliya rero tuvuga ngo nimwabona ivyo bimenyetso ivyo bikagwiririkana mu gihe cyanyu, mumenye kukuza k'umwami wacu kuri ku muryango kuri ko kuraza. Haleluya. Ndikunda kwereka hariho kureka Imana gusubira inyuma. Umuntu yari yarakijijwe, umuntu yari umukozi w'Imana, umuntu yari umwana w'Imana mwiza, arabihevye, arabivuyemwo yisubira inyuma mu byaha. Ibi biri vyita kureka Imana. Mbwa hariho kureka Imana utayiretse, hariho gusenga udasenze, hariho gukora Imana utari gukorera Imana, hariho kuba mu vy'Imana atari vyo urimo. Ibi rero nivyo bizimiremwe abantu benshi, niko kureka Imana kunini cyane kandi kuyobeye kugoye gutahura. Mugabo nagomba tuje mu gatonya. Amen. Ngomba nigisha no munsi ndiza kwiza kugufasha. Kureka Imana utakurese, utayirese, gusenga udasenze, kwizera utizeye, kwakira ijambo utakira ijambo, ibi biza gute? Izi mbuto zivuga gute mu muntu? Vyanduruka hehe? Vyanduruka mu bintu bibiri bikomeye ngomba mvuge. Ndagusabye nkurikirana. Ibintu bibiri bikomeye ngomba mvuge ni ministere zibiri Imana yahaye ishengero. Imwe yitwa ministere canke ibango ry'ubwigisha, irindi yitwa ibango ry'ubuvugishwa. Ngomba mvuge ko ari amabanga abiri. Aya n'amabanga akomeye cyane Satana akoresha mu gutera abantu kureka Imana batabizi, mu gutera abantu kureka ukwizera kukuri nga batabizi ko batakimu kwizera kukuri. Numwigisha nga numwigisha ivyo avuga ko yamurikiwe kuvyukuri atamurikiwe n'Imana yo mw'ijuru. Ivyo ari karaha abantu ni vy'Imana, ni Bibiliya yasomwe, mugabo ivyo bintu ivyamwa
ivyamwa bitanga mu buzima bw'abantu bw'ishengero nk'uku kwacu bitanga ivyamwa bitari ivy'Imana. Birivuga gutya ivuga ngo ivyamwa vya mpwemu yera biramenyekana ikakidondagura ivyo ari vyo. Bano Imana, izi ministere zibiri zirakomeye cyane ku ishengero rya Kristo, mbwa ziri très dangereux gose. Satani ashoboye kuzikoresha mu kuzimiza ubwoko bw'Imana. Kubera turi mu ijambo rivuga ngo nimwabona ukureka Imana kuje. Mbwa ukureka Imana ko gusubira inyuma singiye kukuvuga ko. Mbwa ngo mvuga ukureka Imana uyirimo. Ukureka Imana umenga ahubwo niyo wemera. Haleluya. Alors, Satani akoresha iki? Akoresha izi ministere zibiri nizo Bibiliya yerekana. Nyumviriza neza. Kandi izi ministere zirasumbanya ububi. Hagura n'umwigisha w'ibinyoma, wohura n'umuprofete w'ibinyoma. Umwigisha w'ikinyoma, aha nimba muri amajana 4 ndiko ndabigisha ikinyoma ndabaroga mwese. Umuprofete w'ikinyoma shuwe gwagusa Serge ngamubwira ati uko niko waravuze, atari ko avuze akakira ivyo bintu apfuye wenyene. Mazi sandi kunda kwigisha uvuga amen mu mutima wawe nishe mwese cyarimo. Alors kantanguye gato ngi kumwigisha w'ikinyoma. Umwigisha w'ikinyoma atanga inyigisho y'ikinyoma. Umuntu yigishijwe ikinyoma yizera ikinyoma, hama yizeye ikinyoma hibaka muri we conviction y'ikinyoma, hama yagendera conviction y'ikinyoma acatangura kugaragaza ubuzima bw'ikinyoma, kubera ko iyo umuntu yigishwe nabi yizera nabi akacabaho nabi. Alors c'est très dangereux kumwigisha w'ikinyoma atumbereza amadestine y'abantu mu kinyoma, atumbereza ingene abantu bazobaho mbwa mu kinyoma. Haleluya. Iyo umuntu indani muri we icyo yita umuco ari umwijima, uwo muntu aragowe cyane. Niko birivuga. Iyo umuntu ukuri muri we, ukuri yita ko muri we, ndabivuge neza, ukuri yita ko kuri muri we, iyo ko kuri ari kinyoma, uwo muntu aragowe cyane gusumba udafite ukuri. Haleluya. Iyo umuntu ivyo yibwira ko ari ukuri, ivyo bintu atari ukuri ari kinyoma, bano Imana, uwo muntu agoye gusumba abapagani, anagowe gusumba abapagani. Imana ishimwe cyane. Ndiza ko muri ko muranyumva. Alors, ukwiye gutahura ubushobozi bwo muticha, ubushobozi bw'umwigisha. Umwigisha guha amaso, umwigisha naguha amajambo. Umwigisha ikara kwigisha ahicapo amaso yawe, aguha uburyo ubona ibintu. Umwigisha ikara kwigisha aguha uburyo wiyumvira. Burya abantu ntibiyumvira uko bashaka, biyumvira bivanye n'ababigishije ibyo babigishije. C'est très important gutaha ubushobozi bw'umuntu ahagaze imbere yawe, wahaye ukwizera ugaha umutima wawe, ivyo bintu ariko arashira muri wewe bizoguha uburyo wiyumvira, buguburyo ubona ibintu, biguhe n'uburyo utahura ibintu. Iyi Bibiliya ntituyibonamwe ibintu bimwe, bivana n'umwigisha ahagaze imbere yacu akatwigisha, aduprogramu gutahura dukoresha mu gusoma ibintu. Iyo dusoma ibintu, ijwi rivugira muri twebwe rikatubwira ibyo dusomye bisigura. Bugasa amajwi iwacu rimwe na rimwe, mbere kenshi si ijwi rya mpemu yera, ni ijwi ry'uwatwigishije. Haleluya. Ivyo tuvuga ngo ibintu ukuri, ibi nabyo ni kinyoma, burya nibifatanye cyane cyane n'ukuri rusange. Birafatanye n'umuntu nicaye imbere akambwira nanjye nkagira nti yes. Ivyo binambwiye bica bimpa muri jewe kujija ibintu, ukuntu kuri, ikindi kinyoma, ukuntu kuri, ukusukuri. Mugabo rero, iyo rero uwo muco uri muri wewe
ari umwijima, ivyo bintu yakwemeje ko ari ukuri atari ukuri, akaga kaba gatangwe mu buzima bwawe. Nico gituma abakristo b'iki gihe ndabingingira gusoma iri jambo ry'Imana. Ndabingingira gusoma iri jambo ry'Imana. Ndabingingira kubw'imbabazi z'Imana gusoma iri jambo ry'Imana. Apana kugendana ibintu ngo pastor yarambwiye, apana kugendana ibintu ngo daddy yavuze ngo. Gendana ikintu kivuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo. Kuko imisi turimo ni misi mibi. Imisi turimo ni misi abigisha b'ibinyoma bafashe place. Ibaze ko Paulo atizera ku buryo yabwishengera ati ninaza nkabigisha ibinyuranye n'ivya Kristo, ati najewe nyene ntimuze munyatire, najewe nyene biracarashika ahantu anavuga ngo nahoze umumarayika avuye mu ijuru akanyuranya n'ijambo ryo kuri nababariye arakavumwa. Amen. Ucyumva ko yaratawuri cyo kwicara imbere y'umuntu ukamubwira. Iko kwizera uri kubaka indani muri we, uri kugurura amaso y'imbere muri we, uri kugurura ugutahura indani ugutahura ubwe ni kubera mu mutwe, ugutahura kubibwina mu muntu. Ndasenga ngo umuntu wese yahuye n'umwigisha w'ikinyoma abe deliver mu izina rya Yesu. Ndashari ngaha ku mwigisha w'inyoma, muzobamenyera kuki. Icyambere, jewe uzompima gute nihere kuko nje ndiko ndakwigisha. Urundi mwigisha uzomumva gute. Umuntu ashoboye kuza ngaha akavuga icyuya kikabira ariko arica umuntu. Induru sisigura ko umuntu ariko aravuga ukuri. Conviction sisigura ko umuntu ariko aravuga ukuri. Icyo abantu bita sagesse, kuko ngo umuntu avuga ubwenge. Sagesse sisigura ko umuntu ariko aravuga ukuri. Ukuri ni jambo ry'Imana rihinduka. Praise God. Alors, icyambere numvise mwagiye directement ati muzwamenya kuvyo wamamugare aho ndaza kwagaruka. Icyambere ikintu uzamenyera ko tujane hariya muri Timoteyo wa mbere cyo cya kane, Timoteyo wa kabiri cyo cya kane umurongo wa mbere. Ndakwiyanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka bazoba bariho n'abazoba barapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Ngwino uvuga ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no bwidakwiye, uhane wihanize. Umuvuga utumwa dahana siwe ko mutinya guhanwa. Ndabivuga Paulo yabwiye Timoteyo atumviriza, ubu umuntu yigisha ijambo ry'Imana kandi uhane. Twese gwati guhana, twese gwati guhana. Umwigisha w'ukuri arahana. Mu nyigisho yiwe harimo guhana, harimo inkoni. Amen. Hariho guhana mu buryo buboneka gutya, mbwa harimo no guhana mu nyigisho. Mu nyigisho yiwe harimo guhana, harimo kwihaniza. Wihanize. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Bandanirize. Uhane wihanize. Uhane wihanize. Uhanure. Uhanure. Mu kwihangana kose no mu kwigisha. Kandi ubikore mu kwihangana kose no mu kwigisha.
aho siyo nari nkeneye cyane ngwino ku murongo wa 3 kuko igihe kizoza kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima. bari imana ibi Paulo yavuze akigiye kinini cyane ndizera jenge ndavye ibihe ndizera ko iki gihe yavuga ari kinyene duhagazemo imvi ibintu avuga ngo igihe kizoza abantu batazogira iki batazokwemera kumva ukwigisha kuzima. abantu batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ngo igihe kizoza vyumvikana ngo iki gihe mutinye ibintu bishasha simvuze mutinye ishengero rishasha mvuze mutinye inyigisho nshasha inyigisho ya Bibiliya irashaje mugabo iri actuelle nyene mugabo irashaje iri yajuru mugabo irashaje mu yandi majambo hari umuntu aje muri Bibiliya arondera ama revelation ibintu bitabaho bitavugwa atanu na muntu aravyumva. Pay attention. Paulo avuga ngo igihe kizoza abantu batazokunda kumva inyigisho zizima. Somera. Ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezereza. Abantu ariko avuga ati hari igihe abantu bazoza igihe kizoza abantu batagomba kumva ngo ntiwibe ntusambane ntiwice. Igihe kizoza abantu badashaka kumva ko uwejejwe ari wazobona Imana. Igihe kizoza abantu badashaka kumva inyigisho zizima. Mugasha avuga ngo bashaka kumva ibibanezereza. Bashaka kumva ibibanezereza. Umuntu adashaka guhanwa n'ijambo ry'Imana. Urajije ashaka kumva ibimunezereza. Ibimunezereza. Umuntu rero indarika tugaje umuntu ashaka kudevelopa muri we gushaka kumva ibiryohera amatwi yiwe. Gushaka kumva ibimunezereza. Bazokwirundaniriza ati rero abo bantu bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwipfuza kwabo, bahuje n'ivy'akameremere kabo kipfuza. Ningaruka kubwira ati pempote ibyo wipfuza uzoronka umwigisha wavyo. Ushaka iki? Ibyo ushaka uzoronka umwigisha wavyo. Mugabo rero Paulo ati iyi misi nimwayiboniye muzomenye ko mwinjiye mu misi mibi cyane. Abantu bazokwirundaniza bigisha ibihwanye n'ivyifuzo vyabo. Vyumvikana ngo hari bigisha bicara bavuga ati iyi society aba bantu bari imbere yanje bipfuza iki? Revelation yiwe ayikura mu vyifuzo by'umubiri w'abantu. Abantu ndavye igihugu turimwo barakenye, bakeneye surajuma. Umuntu abigisha ibyo kutunga, umuntu abigishe ibyo kuganza kuko barakinyijwe, nabigishe ibyo mvuga ibindi byo kugororoka uko wumva nawe nyine apana responsibility mugabo ni ingabire. Ndaza kuvuga ingabire yo kugororoka irahari. Reka ndabwinge umuntu ameze. Bona Imana nta muntu mwatoryoherwa kubya ati uruwera nta kimwe uzokora rindira ijuru ibyo ubaho byose. Yo aho twesha dushira akaguru kandi ati Yesu we nakupenda. Iyo Yesu ndiko ndavuga nakupenda yubakiye ku kinyoma kivyigishwa. Avuga ati Yesu ndagutegereje mbwa indani muri we afise ishurirwa ritari ryo. Agaca yiba gasambana kica kangira ubusa abantu akababeshera akagira ibinyo bitandukanye mbwa azingo Yesu yankunze kubera ivyo nakoze kandi ntazonyanga kubera ivyo nakoze. Kubwiyomvo nuko yosanga kose
azontora uko nyene nzokwinjira mu ijuru nk'uwokowe ari ntacyo. Kanda kubwira inshuti yanje ivyo bintu sivyo. Biva ngo mukwirikira ukwezwa no kugira iki? Musoma Bibiliya. No gutungana kuko uteje batazogira iki? Atazobona umwami. None magaje kubwira ati aturumva bimeze neza pempo dingene vyo bimeze nta kibazo. Ivyo onye woga kwibaza ngo ni ongiso igufashe kuko uca wumvure mu rutse. Mugabo iyo si ongiso igufashe urahenzwe. Amen. Umuntu asanzwe ahunga responsabilité. Umuntu agukuye kuri responsabilité igihe cyose hari ikintu cyari imbere yawe udashoboye undi muntu akaje kubwira ati cyo kintu kirakuweho uca wumvure mu rutse. Si onction, si révélation, ni kinyoma. Amen. Wari kurapambana kugira ngo gushika ukuza ku mwami wacu Yesu kuzogusange witeguye undi akaje kubwira ati yo ati warahejeje kwitegura ati ahubwo ni Yesu atevye. Wowe uca wumva uremurutse ukaca wiyumvira ngo asha ngiye naronka revelation. Si revelation rose barakuroze. Barakuroze. Si ishuri kwa rishasha ribonese wowe urahegeye kurogwa. Amen. Hallelujah. Alors kimwe mu bintu vya mbere uzobonera ka abigisha bibinyoma ntibavuga ukuri. Twese tuvuga tukuri. Twese tuvuga tukuri. Twese tuvuga tukuri. Twese tuvuga cyane tukuri. Bwana Imana tuvuze ukuri. Ukuri nugucisha Imana icisha. Amen. Bivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Udaciye muri iyo nzira yizere Muhammad, yizere Kibangwe, yizere ntazobona umwami. Point. Amen. Ukuri nugucisha ibintu Imana icisha ibintu. Twese tuvuga ati ukuri. Tuvuga ati ukuri. None kubera iki umwigisha w'ikinyoma ataronka ingufu zo kuvuga ukuri? Ndakubarira. Ni kubera kuriwe icababaye sabantu. Icababaye subuzima bwawe. Icababaye zuko uzosanganira umwami. Ababaye wewe. Amen. Ababaye ibinure. Praise God. Somera Ezekiel 34. Somera Ezekiel 34. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti mwana w'umuntu burira abungere baragira Abisirayeli. Burira abungere baragira Abisirayeli uti gute? Ubaburire ubwira abungere utukuni ku mwami horahagize ati bazobona ibara abungere b'Abisirayeli biragira ubwabo. Abo bungere bariragira ubwabo. Hey, umuntu ashoboye kwitwa umwungere atari karagira intama ariko yiragira ubwiyo wenyene. Alo birike tuvuga ngo muri iyi minsi hazoza bungere biragira ubwabo. Myani majambo niwe yishora mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, niwe yishora kuri ayo mazi adasuma, niwe yigirira neza. Mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama? Abungere ntibari bakwiye kwiragira, abungere bakwiye kuragira intama. Utariko mweho muzijya ibinure? Atariko mweho muzijya ibinure. Pay attention n'umwungere akeneye ibinure by'intama. Amen. Ibi byose bishikanaye kuri cyakintu birivuga ngo igihe cyezo kizotwekwa no kureka Imana kw'abantu. Alors biri tugiye ikindi kintu ngo abungere baba bayibinure vyazo. Hari umuntu icyuwe ari karabira kwigisha sukugira ngo wowe utunganira Imana. Nukugira ngo ushobore kumuha ibinure.
ivyo ari kirukako sukugira wewe utera imbere nukugira aronke access ku mufuko wawe, aronke access kuri konte yawe, aronke access ku mafaranga ari mu mufuko wawe. Ivyo rero bivuga ngo nabungere bakeneye ibinure, akeneye onere yiwe, akeneye gushigwa hejuru, akeneye kwamamara ahantu hose. Mugabo umuravye neza icyo akeneye si icubahiro c'Imana. Ivyo byose uko bigwira bitera abantu kureka Imana mu mitima yabo, bitera ama deception mu mitima y'abantu. Hari umuntu wobwiye ati tujye gusenga, ubwiye ati igitwa ishengero gibakizwa sinzosubirayo. Kubera iki? Yahuye n'abungere bakeneye ibinure by'abantu benshi, bamuri ibinure byinshi, kubyo yarabaye deshi, yumva atakuntu nakumwe yosubira mu nzu y'Imana. Kubera iki? Ibi ndiko ndababwira bizana kureka Imana. Haleluya. Imodoka ni kinure, ayo mafaranga yawe ni kinure. Iyi ni imvugo ya Bibiliya. Bibiliya ivuga ikoresheje imvugo ngereranyo ama n'umungere. Mbwa realite ikinure ni iki? Ikinure ni ico kintu kiva ku ntama agihereza umwungere. Praise God. Aro bivuga rero ngo harabigisha ico barondera mu ntama so gutungana no gukunda Imana kwizo ntama ni binure vyazo. Alo ivyo rero amaze kuba shaka ikinure kiwawe ntazosubira kukubwira ukuri. Wosambana akubwira ati dori warahariwe vyaraheze ivyo. Ika nashwe kukwafronta gutya kubera iki? Yuwava gutakaza. Wowe uri très important kuri we kuko ni wo mushize hejuru. Amen. Wo kwica umuntu akubwira ati utaramwica, Imana yari ibonye kuzomwica hamikira guhari utarabikora, rero genda amahoro. Wo cinye mu mugore cyangwa umugabo hamba akakubwira ati dori atabimenye nta kibazo, fuka ira ngaho ama wibandanirize. Wibandanye utanga amadime gusa n'ibigira 10. Bandanye utanga amashikanwa n'ibigira 10 gusa. Ko icyababaye si kugushikiriza umwami, icyababaye ni binure vyiwawe nibigende. Niyave bibi agafuni gasezeke. Niyave gaseseka yamagawe n'inda ayikorera uburyo bwose bushoboka kugira rayo kinda yiwe ito yo kwama yuzuye. Yo shobora kukubwira ukuri gute? Acha developer rero icyo no kwita massage spirituelle. Utu message tumasa. Ugiye kubiki? Ugiye ku imijyangiye kugugukira, bigiye kugenda gucya, ugiye gukayangana. Umwaka umugahera. Ati none kubitaraba. Ni kibazo cy'umwanya. Kubandanya. Ikibazo cy'umwanya kenza, kibazo cy'umwanya. Uwo mwenye nuzohera cyane. Ibintu bidakora ntibikora. Ni kibazo cy'umwanya. Ndavyizeye, pasa ndavyizeye. Il y a 10 ans, ndavyizeye. Bandanye vyizeye ni kibazo cy'umwanya. Kibazo cy'umwanya. 10 ans. Nuwagiye kurimara amaze kwimbura iciro 10. Wewe komeza watura ngo iki nikiruzura imvura. Muri cyuzura izogwa. Izokuzura ryari? Je developer utu message habya ati change your mind. Bibona uko mubivuga. Jayo. Mviriza abantu Imana. Nyumviriza ndakubwira. Urano umuntu akabiki juju mfasha unteze intebe. Tora ututuntu twawe. Umuntu akabiki juju akicara ngaha ndumutunzi. Hallelujah, praise the Lord. Ndumutunzi. Oh, hallelujah, hallelujah, ndumutunzi. Uri umutunzi? Nyiganza mugenza ati umutunzi. Agahindura amato. Ndumutunzi. Oh, praise God, ndumutunzi. Wacho tambuka nk'umutunzi, uvuge nk'umutunzi, ugende nk'umutunzi, wimvire nk'umutunzi.
butunzi uje mu restaurant y'abatunzi wije mu bisi y'abatunzi amabisi y'abatunzi wenyene size nuko aba numva umuntu agaca tora n'udufaranga twiwe akaca adusohokana kuri wakawa udufaranga twiwe twanyuma yarasiganye agaca dutwara mu maresitora akomakomeye ngo ariko arakora ijambo ry'ubutunzi nyiganza mugira ati jya ku kazi ushaka amafaranga 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 hagarika kwatura jya ku kazi ibindi vyose bari ko barakuboreza mu vyimviro ntiwoborerwa kunganya uko twaborewe twebwe urikura apfa gusa mu vyimviro vyawe pasa tasi haguruka jigeze kunshinga intaye uyu mupapa mubona ngaha ambwira ati genda natuye ijambo ry'ubutunzi ati gushikaho ndi muri toilette natuye ijambo ry'ubutunzi ngiye muri douche natura ubutunzi saa 10 z'agatondo naba nicaye ku ntebe mvuga ko ndi umutunzi hagutunga aguma kena ewe yicari Bibiri ntivuga ngo ni wabona umuntu yatura ko ari umutunzi azokorera abantu ivuga ngo ni wabona umuntu w'umunyamwete mu byakora ni wabona umuntu azindukira agakora akagorobeza agakora akazinduka agakora benabi Imana izobaha umugisha benabi Imana izobaha umugisha umuntu akiboreza bagutware kwa rujani wagize kibazo oya wagize kibazo frashmo bagutware kwa rujani massage ukajuva ngaho rero wumva ishinibizwe n'ivyanje ishinibizwe n'ivyanje iganzu ndayifashe igome ndayifashe rohere ndayifashe rohere urayifashe wewe umunebwa juka saa 4 rohere urayifashe juka saa 4 wewe hey rohere ndayifashe agaca ku etage g'umuntu ngo I take it onye nuri umusuma wewe uri umusuma uyu muntu yakoze imyaka irenga 10 na canke 20 na ariko yubaka ijya etage ugaca uyicako ndayifashe nta soni urayifashe oya nuko babibereye mu mazu botora inkoni nimbwa bakagushurira ko zikakurya ndayifashe ngo I take it vewe itikarengana ngo I take it you take it ivyo ni ivyifuzo vy'umubiri kandi rero biva ngo ukabukeneye abigisha nkabo uzobabona bazokubwira ko amaviza y'igihugu byose byo kwisi yafise no asoni mfise amaviza y'ibihugu byose byo kwisi ariko cheka basha ariko rikibara tusarira hasi skiyumvira amaviza y'isi yose d'abord ntuzi biri kwisi ngene bingana nta nivyuze mbwira igiti cyavyo nga warizeye kwi mani kubabarire bananiza ya vex utari kumweho muzijya ibinure mukambara ubwoya bwazo mukabaga izinuze ariko ntimuragira intama nacheza imbere y'imboregwa katwa ataha sahindwi umuntu wanyuma avuye mu kabari ngo muri Kristo Yesu ngwasha ngwana nakayisugira igeze kugwana n'umuntu ndagwana n'umuntu ndamubwiye ati nta kayisufiza ati pasa ndagafise ejo naraye muri boîte ndagafise ntunyibagize ndavyumva ndagafise fasha nihane ndagafise tipasa naraye mu vyaha ndabizi naraye mu vyaha neza ngo yangu ngurumva ngo ivyo n'ibintu wewe nguri kuri kondana ngo il n'y a plus de condamnation n'agafaransa keza n'icyongereza gisukuye kugira ati bagukonvengi
ati pastor mugabo ndavuze ko ndanazo ndayumva icyaha kirandemereye ndayucumva kirandemereye ndarushe ivyo umbwira byose ndumva ko ndushe icyaha kiranduhishije ndavyumva fashe ndakivemo ngoya ngo bimeze neza ngicyo cyane uri kurakirema mu mutwe wawe ndiko ndakirema ivyo byose bitera abantu kureka Imana mitima yabo bitera abantu kuzazanirwa bitera abantu gutakaza inzira yagakiza. Amen, amen. Mumbwire amen. Alors, ati pastor nzotura gute kundi mbere umwigisha w'ibinyoma? Very simple. Nina kwigisha ukwezi kugahera wiyumvirije ukaguma wumva ijuru ricika kantu gasanzwe kuri wewe. Vya wa muriyo kwa kumva gusanganira umwami wacu bitera bihera ugatera wumva umenga wo kwidibamira hano muri nosi ndiko ndakwica. Nina kwigisha ukumva gwa rukundo wakunda umwami rutera ruhera ukumva via sanctification itera ihera. Hey, ukumva utera ushikana wumva utakicorerwa. Urazi kwari umuntu yambwiye ati pastor reka jewe bivanye n'umwanya waheze ntihana nasaba n'imbabazi Imana ati ngeze mu cyumba canje bisigaye bingora kubwira Imana ati Imana namenje imbabarira ntibirangora kubera iki umwanya munini yamugariye mu nyigisho y'ikinyoma yamwishe. Hallelujah. Imana mwikurabira muri Kristo Yesu. Yes, Imana iturabira muri Kristo Yesu, but ntibisigura ko atari Imana mugendana ku munsi hano muri ubuzima. Biva ngo nimukaratse mpemu yera mwahawe aba muri mwebwe. Mani majambo araraka, mani majambo arababara, mani majambo dushoboye gukora ibintu akavuga ati vraiment mwana wanje urandesevye. Igiswa kukunga nawe niki no guca bugufi munsi imbabazi ziwe kuyati imbabarira kuyati mana twese kuyati mana mbabarira. Oya reba ndiko ndafasha kugira iri jambo gusa rishoboke bishoboye ko barivuga. Hallelujah. Ikindi bantu Imana babigisha uzobonirako niba babaye intama ntibakunda intama. Umuntu atagukunda kimwe mu uzomubonirako ntakubwiza ukuri. Ndakubwira no muri ubuzima ukazobona umuntu ufata inzira azi neza ko ari inzira mbi akagukomera amashi si umukunzi wawe. Ingene rero ibintu mu bitahura aho hanze ni mu bitahure mu nzu y'Imana. Ukabona umuntu urafasha inzira kanaka amagobwa ati keep on shishikara hunga hakiri kare. Amen. Imana ishimwe. Asinirengeje navuze abamatana natwe shishwe kugira ngo baruhingene boshika ku mafaranga yacu bajya amafaranga yiwacu amafaranga yawe. Reka ndababwira Imana mukabona mutanyumvise neza mu ntahure bazobajya amafaranga ndabibabari. Uziko ari umuntu ashobora kuza mu bira akavuga ati rendez-vous bitatu e pastor rendez-vous bitanu ndiko mvuga ngo bitatu ayo makenye 10
agace yandika agabrochure kangana n'aka kantu agace gadandaza 200 kitwa deliverance akicara mu biraka havara mu millionaire na kire yashoye na gitoki yashoye ari ngari ngaho ariko acururisha ubutumwa bwiza ariko acururisha amavuta Imana ashoye ko afise n'ingabe zo gusengera abantu bagakira nga ariko arayicururisha consultance umuntu akaza akicara ngaho bakamwakira Mana yo mwijuru Mana yo mwijuru bakwetu rero abana bishengera utwana tw'Imana intama z'Imana baguma bahaza batonda umurongo kandi rero murakunda abantu bababesha pe murakunda abantu bababesha cyane akaja shiri bido y'amazi ngo utwaye ngwaya ngo ari anointed ngo utwaye ikirahuri kimwe 30 ati none inzu yakoresha gute ucugenda umije mu gitanda umije Mana ya come on umije ibi birahari ntibihari asanga namwe maze gutondayo bamaze gutondayo vayo ngo kuri Yesu ndazi ikibazo ishengero rifise ntimugire ubucuti n'Imana ijambo ry'Imana mugigishwa muri somewe ntimugisomera urakeneye kuba umukristo atazungagishwa n'imipfunda n'imiyaga y'uburyo butandukanye urakeneye kuba umuntu ari strong enough urakeneye kuba umuntu atari nyamujijya nino tora iyo Bibiliya yawe yige miri wo muzingo w'igitabo wubaka ubuzima bwawe senga fata imyanya yo gusenga wenyene uzura ubushobozi nk'umukristo hari utuntu utazosubira kugenda urumva ngo ngiye kubaza ugasanga isheni imbere umuprofeti bariko barabaza uriko urabaza karabaza ngo ubona kazoza kanje kameze gute ngo ibintu ko byambaye ko ngo navyavuye kuri inde ivyo bitandukaniye n'ubupfumu mumbabarire naje mu mpwemu yo kubafasha pe ivyo bitandukaniye n'ubupfumu no kugenda imbere wa mukecuru arararakinda ugakindana nawe ivyo bitandukaniye n'ivyo umva turafise ikibazo umva dukizwa twavuye mu bupfumu n'uburozi twavuye mu bintu nk'ivyo bigaca vyimukira mu ishengero ko nyene umuntu gasanga yarigize umu expert wo kuroba wo gusobanura indoto urumva ngo nara indota ngo mbona inka imponyanze ngo bisobanura iki ingibonye hanze inka numva ngo nabonye ngo nambaye umwambaro ngo ndi kwishure warabaye traumatize oya jereke ndababwire iyo ivyo bintu mbona ndabitwara ku bantu basobanurira mba namayo Jeff ishure nize ko ryara traumatije vraiment nino sanda cyarota direntere reka twiruka ko ahantu hari aho mu myungu hari ya ruguru ndacyabirota nino sa no kwama kuza kugusiguza warabaye traumatize fata umwanya uruhuke wose ngurumva ngo nambaye uniforme naho nomaze imyaka 20 wambaye uniforme unambaye uniforme ngo ugiye kwishura ngo rero ngo mbwira ati kigeragezo kidasanzwe kigiye kuza ngo itegura ishure ry'Imana riraje come on umva ngo nabonye nambaye costume ngo n'ishati yera ngo na cravate ya noir ngo none kugira mariage umva banje kukwibazisha atoya timuga tegure rero tegure harageze expert b'indoto hallelujah
mpejeje kukwigisha ko nababwira ibi bintu ugasanga utera ureka Imana. Kureka Imana rero so kwigumura. Dimasho ndiko ndavuga kureka Imana so kwigumura ati Imana ndagusezeye ndaguhevye ndagiye. Ugasanga umutima wawe umukunda Amerika gusumba ijuru. Gusumba gakiza wakiriye. Tension. Ndakwigije ugasanga umutima wawe umukunda wuzuye ubutunzi nibwo urota nibwo uvuga. Agakiza ijambo ry'Imana kugororoka kwirinda byose gatera bihera muri wewe. Uri kuratakara. Resulta y'inyigisho nivyo wumva muri wewe biriko birazamuka. Ukabumva uri gukura mu gukunda Imana, ukumva uri gukura mu kuyikorera, ukumva uri gukura mu kwitega ukugara ku mwami wacu Yesu Kristo, uri mu kibanza cyiza. Ngo ukaba wumva utera umatane n'inosi, uri kurapfa wararozwe. Inyuma y'ijambo ryose ry'ikinyoma hari impwemu. Nta muntu numwe yimentenye mu bintu by'ikinyoma. Hariho impwemu yamvutuma ibinyuma y'ibinyoma kana. Hari impwemu imentena abantu mu kinyoma. Bisaba amasengesho menshi kugira muri kigwe n'umwami wacu abone ko ahagaze mu nzira itariyo. Bisaba ubuntu bw'Imana kugira umuntu amurikirwe n'umwami wacu abone ko ahagaze ahantu atariyo. Haleluya. Hari umuntu yampaye ngaha abo ngo mwirinde abavugishwa n'Imana akaca ndagagaruka ko mu mwanya. Mwirinde abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ramabingira y'inkazi. Mwirinde abantu bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere n'abasambanyi babi. Bano Imana ishira twarozwe ku buryo umuntu yitwa umuntu w'Imana nk'ubu jewe ndi umuntu w'Imana ndi imbere yawe nakubwira ngo nyorohereza ifoto yawe uri gusa ukanyorohereza uri umwana w'umukobwa. What is shame? Mwirinde abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe. Ibaze umwana w'umukobwa akwita daddy akwita so ukajyamana nawe ukabana ukaza kuri podium ukigisha ubutumwa bwiza. Ishengero tugomba tubakomera amashi. Hari uburozi busumbuko. Hari uburozi busumbuko. Akakwiba akakwextroka akagira byose bibaho. Kumuririmba gusa my father, my daddy, my love, my beloved, my Mwirinda abigira bavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama bafite amajambo aryoshe bafite ibintu bikora ku bigumbagumba indani namabingira y'inkazi. Umuntu adashobora kugirira impuwe umwana wiwe umugore w'umuntu uwo yitwa daddy wawe. Uribaza praise God. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ariko timagine umuvyeyi asambana n'umwana wiwe akarangiza ngo numwigisha w'ijambo ry'Imana. Hunga. Uwo si umukozi w'Imana, hunga. Ivyo bizana kureka Imana mu mitima y'abantu. Ivyo bizana gucika intege mu mitima y'abantu. Ati Imana dusenga n'Imana nyitwa nyabaki. Utaragira kubohoka ku bintu nk'ivyo shira mikrofone hasi ugende bagusengere urindira uzobohoke hamuze wigisha ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Ndazi gituma hari impemu y'ikinyoma imentenya abantu mu kinyoma. Hari impemu yabesa ubushobozi bw'ivyo bintu itera abantu. Akumva ibintu nk'ivyo akumva birireje, akumva birasanzwe.
hari abantu ubutumwa bigisha batokuba kubwigisha Yesu yicaye muri iryo koraniro, batokuba kubwigisha Yesu yicaye ngaho. Abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nkina, indani muri bo n'aba escrow babi, indani muri bo nabicanyi. Umuntu yuboka kwica umwana we, asambanije umwana wiwe mu ishengero, anamubwira ati kura inda yice ica nacyanza ati praise God. Bizana kureka Imana mu mitima y'abantu. Abantu batakaje model, abantu batakaje. Oh. Amen. Kimwe mu byo mutofyi nako n'umuntu wita umuridere spirituel wawe. Umuntu akugaburira. Abantu biyumvira ngo umwigisha mwiza n'umuntu aze kumanyagura ibintu. Umwigisha mwiza n'umwigisha afise intaye. Kuko ivyo abigisha bakominika sajya amajambo, bakominika ubuzima bwabo. Kubera kusengera usengera, kubera gusengera ngaha, gusengera ngaha kumbura uzonkwikirana, kubera kusengera usengera. Ufise inyinshi ivuga ngo hakorerwa ibitangaza byinshi, waratakaye. Ibitangaza Yesu yavuze ati hari abantu bazovuga ngo twakoresha ibitangaza mu izina ryawe, twasenda abadayimoni mu izina ryawe, ati nzobajinjiwa ndabwiye ngo mva mu maso sinigeze ndabamenya, mwankora bizira mwe. Umvize kinazobahora, yavuze muri inkora bizira. Umviriza, muzobamenyera kuvyo bama, muzobamenyera kuvyo bama, muzobamenyera kuvyo bama. Umuntu ashoboye kukubwira uva mu igenda, ufise imyaka 38, nimero ya telefone yawe ni 79 amajana 235 111. Ntiharagera ko wemeza. Raba ujya murongo, muzobamenyera kuvyo bamwe. Rondera témoignage y'uwo muntu, rondera témoignage y'uwo muntu. Usanze témoignage wari mbihunga, Imana ishimwe. Usanze témoignage ariwe hunga, atari nziza hunga. Biriva ngo muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari wo kwama inzabibu, yo kwamu n'inzabibu kumunyinya, canke isikoni kubitovu. Mu mvugo yiwacu wokura ipapayi ku mucungwe, wokura indimu ku giti cy'umwembe. Ntibikunda ivyo, bidakunda iko ariko kugira ati nta muntu w'Imana yo kwama ibintu nk'ivyo hama ngucuga umukoma amashingura umuntu w'Imana. Kubera gusengera ibitangaza, nyumviriza n'Imana, ibitangaza byose bifise source ku Mana. Testa ibyo bitangaza biva he, higa ibyo bitangaza abantu bariko baratemba, biriko biva he ibyo bintu. Usengera ngakubera ama profesi wakira, ama profesi menshi arahari atavuye ku Mana, adafise source ku Mana. Testa iyo profesi kiva he. Usengera ngakubera ubwishi bw'abantu. Hari umuntu ariko ariyumvira asengera ishengero, ikintu araba ubwishi masi. Ibintu byumvizwa n'abantu benshi nibisigwa kuca bukuri. Raba. Amen. Mu abantu igihumbi bovuga ko Serge ari umugore,
hama abantu batanu gusa bakavuga ko ari umugabo. Ni bande bavuze kuri? Mbwa uri umuntu ujyana no gwishi. Avuga ati ari abantu rero batigwa bariyumvira. Avuga ati kubera ko ari abantu benshi. Canja mu ruhande rwa benshi. Praise God. Pima. Bivuze ngo muzowamenyera kuvyo bama. Wigituma nsengera hajyana. Ujya mu pastor vraiment ngo aramanyagura ivyandiko. Ivyandiko ko bimanyagura. Témoignage yiwe irakomeye cyane. Ati gituma nsengera hajyana. Yo ati vraiment bigisha ibintu byiza bita nibinjirira ubuzima bw'umuntu. Hano ndakunda abantu batabinjirira. Bivuga ngo muzowamenyera kuvyo bama. Hallelujah. Havuga ngo ujye mu pastor ngo areroka. Ibana ngo arafise ubushizi bw'amanga. Ngo asigura ibintu. Erokanse. Ni kintu cyo gitumye bawana. Erokanse. Hari abantu nabonye babayescro bari eroka mu buryo buteye n'ubwoba. Agusigurira ibintu ku buryo nawe wumva yuko ubwenge bucanganye. Entre temps nous escro karakora. Ngwena ngo afise conviction. Conviction. Muzowamenya kuvyo bama. Praise God. Hallelujah. Imana ishimwe. Ndarangije. Ntusengera hano kubera ibitangaza. Rondera kumenya ivyo bitangaza iyo biva. Ntusengera hano kubera ari benshi, kubera havugwa indimi zitamenyekana, kubera. Senga Imana. Yatubwiye ngo ivyo bitera mu bantu kureka Imana. Ivyo bizotubera ikimenyetso yuko umwami wacu ari hafi kugaruka. Ndarangije.